Twamenye abandi bantu benshi bitavye Imana harimwo abanyororo n'abandi bantu atari abanyororo mw'iri sanganya ryari ribaye mu gisagara ca Bujumbura. Aba mubona mu maso yanyu ni uwitwa Nkeshimana Siriyake, uyu mushingantahe hakaba umukenyezi uyu mubona yitwa Umunezero Pasikazi, uyundi n'ubu yitwa Bizimana Claudine hamwe na Kaneza Belize. Hamaze kugaragara amafoto ane, amasanamu ane ya bamwe mu bitavye Imana muri rya sanganya ryaduka mw'ikambi yo ku Musaga itariki 31 ku masaha yo ku mugoroba, nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza. Isanganya yemeje ko ryatewe n'umuriro w'umuyagankuba, hanyuma hagapfa abantu gushika isaha 13 hamwe n'abandi 57 bakomeretse. Amakuru dufise rero ababaje inyuma y'aba tumaze kubereka amasanamu nuko tumaze kuronka n'andi makuru atari meza. Abanyororo bakomeretse mw'ibohero rikuru rya Mpimba babankiye ko baja kwivuza, babankiye kubasohora. Ngomana bakarorero kumwe, ifoto yiwe ndagerageza ndayirabuze kumvo zuko YouTube idashobora kuvyemera canke Facebook idashobora kuvyemera. Izi mbuga nubwo tubereka abantu nk'ibimenyetso nk'ivyemezo nk'uko tubikora, usanga zikumira amasanamu amwe yerekana uko abantu bahuye n'ivyago. Iyi sanamu uyu n'umunyororo ubu tuvugana ari mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Hariho n'abandi benshi amafoto nabonye bigoye kuyerekana yo kuko uwo biragendeka, mpisemo kubereka uyu umwe. Hariho abandi banyororo bahuye n'ivyago rero base ko baja kwivuza hanze ya prison. Kubusanzwe muri prison nta buvuzi bukwiye buriyo, hari ibintu byo gupfupfahaza, ariko aba bafise ibikomere bikomeye babashizeko ibipampa gusa, nta muti bariko barabaha, nta nshinge bariko barabatera zigabanya amadolere, nta miti ikomeye babahaye. Bafise ubwoba ko n'abandi bashobora gupfa kandi bakazira ubusa mu gihe bari basimvye urupfu, mu gihe ibibombe vy'abasanga mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Ku makuru n'abahegeye ejo nababwiye yuko hapfuye abanyororo bashika kuri 6. Aya n'amakuru twarose tutari bwasuzume neza, mugabo n'amakuru twabahaye yibanze. Ubu tumaze kuronka amakuru ko ariho benshi bakomeretse bankiye ko basohoka kuvugwa hanze. Nyaboneka barakoma induru bagatakamba bavuga bati nimudufashe tuje kwivuza. Reka tumire amata dudugido nido nababwire bano bantu ni bande abamumaze kubona twamaze kuronka amafoto. Reka mu nkundire duhere kuri uyu wa mbere. Uyu ni umushingantahe nawe yarayitavye Imana mw'iri sanganya ryatewe n'ibigwanisho vyiturikije biturize ku muyagankuba. Uyu yitwa Nkeshimana Siriyake. Siriyake yahitanywe n'igisasu hanyuma aca arapfa. Igisasu camusanze kw'ishengero aho yarasanzwe akorera, ishengero rya Pentecote riri mu Gasekebuye. Nkeshimana Siriyake yarasanzwe ari mu buzima bwa misi yose ari umukozi w'ishirahamwe Menake Mutualité. Uko vyagenze rero hirya yejo igihe vya bibombe vyariko biraturika, imbere yaho avuye ku kazi yahisemwo kugenda mu bikorwa vya korale kw'ishengero mu Gasekebuye aho yarasanzwe asengera. Amakuru dufise nuko yari umuntu akunda Imana, yakunda gusenga cane. Amaze kuhagera niho hatangira guturagurika ibi bibombe. Kubera ko amatara yari karaka kandi bagira ubwoba, yihutiye kugenda kuzimya amatara. Hanyuma agiye kuzimya amatara, neza na neza kigera amatara atarashikira hazimiriza amatara, ahurira hanze n'ikibombe kivuye hariya mw'iri ya kambi, hanyuma gisha kiramuhitana, aca aratera yitaba Imana. Urumva ko bibabaje cane.
yari umukozi w'Imana, yari umusenzi, yaguye imbere y'isengero. Murumva ko ibi bintu birateye ubwoba. Reka tuvuga ati Imana imurose iruhuko ridahera, kuko twese niyo nzira, murazi yuko twese tuzogenda. Uyundi wa kabiri nawe yitavye Imana, n'uyu mubona yitwa Munezero Pasikazi. Munezero Pasikazi uyu yari umuvyeyi, yari amaze indwi imwe yonyene yibarutse umwana. Yari umuvyeyi w'abana babiri, ariko murumva ko hari harimwo akana gatoya cane. Yaba mu gisagara cya Bujumbura, aha nyene muri zone Musaga, aho bita mu Kamesa. Mu kazi ka misi yose yakora akazi ko gushona impuzu, bamwe bita abatayeri mu kinyamazuru. Naka kazi kari kamutunze. Murumva ko asize abana babiri. Uko vyagenze, wewe ikibombe camusanze mu nzu aryamye, hanyuma gisha kiramuhitana, acatera ahwera. Umuryango wiwe wabuze wicira nayumira, usivye ko hariho abantu batazoronka n'uburyo bwo kuriha amamorgue, hari n'abatazoronka uburyo bashingura ababo. Abandi basaba indishi z'akababaro, bavuga ati ibi vyashitse, leta n'umuvyeyi ivyashitse barabibonye, none nta ndishi y'akababaro canke inshumbusho aba bantu bawe n'ibyago bazoronka. Ibi ni vyibazwa n'umuryango wa Pasikazi Munezero, nk'uko n'abandi kumbure bavyibaza. Uyundi yitavye Imana, muri bana bane twahisemo kubereka amasanamu tumaze kubona. Ndanababwira ko n'undi muntu bafise isanamu y'uwitavye Imana, yo idusangiza. WhatsApp yanje ni +358 46 58 314 canke guteranya 358 46 58 31 314. Bizimana Claudine. Bizimana Claudine nawe yari umupfasoni, yaramaze kwibaruka umwana umwe. Uyu yahitanywe n'igisasu bahuriye mw'ibarabara. Uko vyagenze, igihe ibisasu vyariko biraturika, yaravuye ku kazi ahasanzwe akorera mu gisagara cya Bujumbura kuri Banque Mondiale. Yakora akazi k'ubusiti kamwe ko gucunga umutekano, yakorera ishirahamwe bita Guardward Security. Amaze kugenda rero, ageze ku Musaga atashe, neza na neza ageze kwibarabara rya mbere ryo ku Musaga aduga ariko ataha aho yari asanzwe aba, ahura n'igisasu gica kiramwica, kiramuhitana ubwo nyene. Uyu Bizimana Claudine nabwiye ko ari umuvyeyi w'umwana umwe, yari asanzwe avuka ku mugwa mukuru wa komine Rutegama. Murazi ko iyo ni mu ndinganizo ya kera, ubu murazi vyarahindaguritse. Je nkunda no kwivugira ivya kera n'ivyo abantu baca bamenya. Muri Rutegama niyo yavuka, ariko yarasanzwe akora akazi ngaha kuri Banque Mondiale, akaba ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Uyu yaraye yitavye Imana. Nabo nyene Imana imwakire mu bwami bwayo. Birababaje kumva abantu bapfa impfu nk'izi zitunguranye, ata muntu woronka wishuza mu vy'ukuri, usivye leta yobashumbusha, kuko na leta siyo yabigize, ni sanganya. Ariko mugabo kumva umuntu wawe arapfuye, birababaje cyane gose. Uyundi yitavye Imana nuwo twari twaciye ku masonga ejo tubabwira mu bantu bitavye Imana muri ubu buryo butunguranye. N'uyu mufasoni mubona, uyu wewe yaguye mu ibohero rikuru rya Mpimba, azwi ku mazina ya Berize Kaneza. Berize Kaneza yari umunyororo wo mu ibohero rikuru rya Mpimba, nta n'imisi yari bwahamare. Uyu Berize rero batazira Mimi, ntituzi neza igihe yaramaze mu nyororo, mugabo bavuga ko mbere yo gufatwa yarasanzwe akorera poste, yari umukozi wa poste. Hanyuma arafatwa aja gufungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho mbere yaramaze imisi atari myinshi apfunzwe. Nyuma yaho rero murumva ko yari yahuye n'isanganya ryo guhura n'igisasu,
hanyuma gice gitera kimuhitana. Nababwiye ko hariho n'abandi banyororo mu ibohero rikuru rya Mpimba bakomeretse ubu babujijwe canke bataroswa uburyo bwo kuja kwivuza base ko basohoka. Bababwira ko impusha zo kubaha uburenganzira bwo gusohoka canke kubajana kwa muganga zitaraboneka. Ndabibutse ko iyo habaye ikintu nk'iki si ikintu gisanzwe, prison ifise abapolisi, abasirikare bariho, aba bari bakwiye guca bagira emergency bakabajana kwa muganga kugira ngo babafashe babavure. Murumva ko aka kaga kaguye nta ruhara babigizemwo, si leta sibo, nisanganya. Rero umuntu yakomeretse akwiye kwitabwaho kuko dufise ubwoba ko hari abantu bashobora gupfa mu by'ukuri kandi bamaze gutabaza. Hari umwe yarungitse audio yavuga ati iyo audio wumvise ishobora kuba ari ya nyuma, ati mvuye kurungika audio mubarekuriwe gutunga telefone mu ibohero bariho, hari abatwara, hariho n'abandi nyene usanga bafise amatelefone. Ati iyo audio wumvise ishobora kuba ari ya nyuma, mutadutabareje ngo tuje kuvugwa, ibintu vyanje bishobora kuba bigarukiye ngaha nyene ntari ndizongera kumva. Avuga nabi cyane gose, birumvikana ko rero bamerewe nabi. Dusaba ko iruhande y'uwo mimi yitavye Imana, abataritaba Imana mu by'ukuri babajana kwa muganga. General de Brigade Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, akaba yari yatubwiye yuko hapfuye abantu 13 hagakomereka abantu 57, harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amakuru dufise nuko bashobora kuba barengabo, kuko mu ibohero rikuru rya Mpimba ho nyine bavuga yuko hari abantu bashika 43 bakomeretse, bakemeza ko iruhande y'abandi 6 twababwira bavuga bapfuye mu Mpimba, bavuze ko hariho n'uyundi umwe tutoba tutamenye, bavuga ko bahapfuye abantu 7. N'amakuru n'ubundi tutemeza neza, mugabo n'amakuru ava muri prison centrale de Mpimba ku Musaga, ahafatanye neza aho bino bisasu vyaraye biragwa. Mu kurangiza nshimira abakunzi bacu muduha amakuru, mutuganiriza, mutubwira ukuntu ibintu biko biragenda, abari mu Burundi n'abari hanze y'u Burundi mwese. Uwogira amakuru rero kubijanye n'ibi bintu vyononekaye, umuntu uzi yapfuye atarimwe abatubabwiye, twandikire kuri guteranya 358 Je nitwa Daniel Mugisha. Vyiza mpamagare kugira ngo ndakwitabe, hanyuma mudusangize bamwe muri abantu bahuye n'ibyago, hanyuma twereke imiryango, twereke abiwabo, tubibwire n'abarundi babone kumbure ko vya bitigiri Gaspard Baratuza yavuga vy'ukuri koko ari vyo, kuko hari abantu batavyemera bavuga yuko ariko arabesha, kumbure abantu bahuye n'ibyago barengabo. Murakoze cyane. Nitwa Daniel Mugisha Muranzi. Reka ndabibutse gukora sabone kuri Urugendo News canke kuri Senel Nyankamugayo. Izi sheni zirakorana, nimba utiyandikishije nyaboneka barahomvye. Amakuru atari kw'ivumbi, amakuru n'ibimenyetso ningaha kwiza imbuga nyine, nta handi uzasanga usibye ngaha gusa. Murakoze.